Major Talent TV, a bombo bombsi, a bombardimenti. Intare y'umuje king of animation, the master, the monster, the tough, the Ariani, the one and only special weapon right Tizo. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. This is animation time. Amateka y'abaririmbyi nkuko bisanzwe. Atahandi uzoyumva atari kuri Major Talent TV. Wafite subscribe imani kongereza imigisha. Birazwi arazwi higiyo nino akurikirana n'abantu murengera abantu benshi cyane arakundwa cyane higiyo nino ku rwego kandi rugiye rutandukanye ku rwego ruri hejuru abana abakuze abagore abasaza bose baramukunda bivanye n'imyandikire yiwiwe aririmba neza ubutumwa bwiwiwe bushikira benshi bukora kuri benshi yagiye amenyekana mu gihugu ciwiwe hanze y'igihugu hamwe no mu bindi bihugu abyo hanze kandi arazwi bamwita Diamond Platnumz. Amakuru atugezeho akakanya kandi yizewe atandi wo yakura atari kuri channel yacu. Diamond Platnumz ubu nyene tuvugana yamaze kugura ikibanza Zanzibar. Ibi byashikirijwe n'umwegereye Baba Levo, aho yavuze ko Diamond Platnumz utuvugana yamaze kugura ikibanza Zanzibar. Ikibanza kinini akaba yakiguze umuriyaridi imiliyoni amajana 840 z'amashiringi. Uyu Diamond Platnumz kandi manzi ndakwibutsa kandi gatoya yuko yivugiye neza yuko uyu mwaka udahera ataguze private jet cyangwa se indege yiwiwe yigabira kandi. Bega uwo Diamond Platnumz yaguze ikibanza Zanzibar akaba yimeje kugura indege yiwe Brite private jet. Diamond Platnumz ninde ni muntu ki? MC Bombardment. Nguyu amazina yiwe nyakuri bamwita Nasib Abdul Juma. Yavutse tariki 2 ukwezi kw'icumi 1989. Uyu yavukiye Tandale, Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Yavukiye kuri Amana Hospital. Mama wiwe bamwita Sanula Kasim. Papa wiwe bamwitwa Abdul Juma. Uyu Nasib Abdul Juma yatanguye neza kwiga amashuri yiwiwe kuri Chakula Bola Nasri kuva mu 1995 gushika mu 2002. Uyu Diamond Platnumz naho ataheraheje amashuri yiwiwe ariko yarafise ibindi bintu ku ruhande akora. Ariko nyamuneka impamvu atabandanije amashuri yiwe canke ngo ayaheraheze byari bitewe n'ubukene bari bafise iwabo. Nyuma yaho Sanula Kasim atandukaniye na Abdul Juma, ndavuga abavyeyi ba Diamond Platnumz. Diamond Platnumz yasigaranye hamwe na mama wiwe hamwe na mutoya wiwe bitwa Lomi Jones RJ DJ. Uyu Sanula Kasim yaciye abarera arabana babiri, Diamond Platnumz hamwe na RJ DJ. Babaye mu buzima bubabaje, ubuzima bugoye, ubuzima bw'ubukene, ubuzima butokundwa n'umuntu uwo ari we wese. Uyu Diamond Platnumz nyuma yo kubona yuko muhira iwabo atakintu birengeje, atakintu bafise, Diamond Platnumz naho yaciye afata noneho umugambi ukuza adandaza impuzu hamwe n'ibirato mu isoko rya Dar es Salaam. Uyu Diamond Platnumz yabaye Chinga Boy nkuko bavyitwa mu Giswahili. Chinga Boy, umuzungu muzayi kandi adandaza impuzu. Yava muhira saa 11 z'igitondo agataha ku mugoroba. Ariko Diamond Platnumz yarafise amahirwe make cyane kubera yuko yashobora kuva muri saa 11 agataha saa 12 zo mwijoro amaze kudandaza impuzu zigera kuri 5 hamwe n'umwambaro umwe w'ibirato. Diamond Platnumz yavuze yuko ubwo buzima butamworoheye na gato kubera yuko muhira iwabo nta matara, nta mazi kandi nta sima. Babaye mu buzima bubabaje nyuma yaho mama wiwe atandukaniye hamwe na papa wiwe. Uyu Diamond Platnumz nyuma yo kubona yuko mama wiwe abaye mu buzima budasanzwe niho yaciye afata umwanzuro wo guheba kudanaza impuzu, noneho atangura kumenya yuko afise impano yo kuririmba. Uyu Diamond Platnumz kugira ngo aje muri studio, yinjiye muri studio
mama wiwe yarafise sheneti yiwe kandi yarizimvye cyane. Diamond Platnumz yaciye afata iyo sheneti ya mama wiwe kandi atayimusavye, mu majambo make yarayimwivye. Yaciye yiba sheneti ya mama wiwe agenda kuyigurisha. Nyuma yo kuyigurisha niho yaciye aronka amahera, ayo mahera yarose niyo yaciye agenda gusohora mu indirimbo yiwe ya mbere bwite kandi yiyandikiye. Indirimbo bayitwa Mbagara. Iyo ndirimbo yabaye indirimbo nziza cyane, buri muntu wese ayumvise ari audio yumva yuko ari indirimbo irimo message, ubutumwa kandi bushobora gukora ku mitima y'abantu benshi bagiye batandukanye. Mbagala by Diamond Platnumz. Diamond Platnumz iyo ndirimbo yayikoze audio. Umuntu yamufashije kugira ngo akore video y'iyo ndirimbo bamwita Papa Misifa. Uyu Papa Misifa niwe yatangiye gufata mu mugongo Diamond Platnumz. Uyu rero nyuma yo gufata mu mugongo Diamond Platnumz nawe yaciye amusohora n'indi ndirimbo kandi yakunzwe cyane, irakundwa cyane, ndabisubirimo kandi irakundwa cyane. Yaciye asora indi ndirimbo iri kumwe n'andi mashusho yayo, indirimbo bayita Nenda Kamwambie. Nenda Kamwambie iyi ndirimbo yabaye Song of the Year uwo mwaka. Indirimbo yarakunzwe, yaciye ituma kandi Diamond amenyekana bidasanzwe mu gihugu cya Tanzania. Artist of the Year, Song of the Year. Ibaze indirimbo zibiri zonyene zaciye zituma Diamond Platnumz atahukana igihembo cha Artist of the Year. Indirimbo yiwe Nenda Kamwambie ica iba Song of the Year. Uyu Diamond Platnumz narindi ko ndakubwira yakundanye n'abakobwa benshi cyane bagiye batandukanye, harimo nka Wema Sepetu, Zarina Hassan, Tanasha Donna hamwe na Hamisa Mobeto. Abo nibo bagiye ku mugaragaro byamenyekanye yuko bakundana na Diamond Platnumz. Diamond Platnumz utuvugana akaba yemera abana 4. Umwana umwe yavyiranye na Hamisa Mobeto, umwana w'umuhungu. Abandi bana 2 yavyiranye na Zari Hassan. Abana 2 Prince Nilan hamwe na Tifa Dangote. Uyundi mwana yamuvyiranye na Tanasha Donna, umwana yitwa Nasib Junior. Tanasha Donna nuwo muri Kenya. Zari Hassan yavukiye muri Uganda ariko ubu akaba aba muri South Africa. Hamisa Mobeto akaba aba mu gihugu cya Tanzania. Diamond Platnumz ni Chief Executive Office, Chief Economic Office wa Wasafi Record Label, Wasafi TV, Wasafi FM, Zumu Extra Film Production Company. Diamond Platnumz ni brand ambassador wa Peps, Itel hamwe n'izindi company atashinzwe gushira ku mugaragaro. Uyu muririmbyi Diamond Platnumz arazwi ivyo hirya iyo nino. Nta muntu numwe yoba atazi indirimbo y'umuririmbyi witwa Diamond Platnumz, kuko uyu arazwi ko ari we ashobora kuba ayoboye East Africa, akaba avugwa cyane kandi no mu karere ka Afrika yose ari mu bambere. Uyu Diamond Platnumz nyuma yo gukundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, yagiye yegukana ibihembo, ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye. MTV Award, Headies, Kola, the High People Music Award, Tanzania Music Award, Artist of the Year, Best Mayor East Africa hamwe n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye. Uyu Diamond Platnumz bivugwa yuko afise ibihembo birenga 30. Diamond Platnumz yatanguye gufatwa mu mugongo na Papa Misifa. Banzida kwibuse ko Papa Misifa uyu yahoze ali Chief Executive wa Shallow Barrel Record. Uyu nyuma yo kureka gufata mu mugongo Diamond Platnumz niho Diamond Platnumz yaronka abandi manager bagera kuri 2, Babu Tale hamwe na Mkubwa Fela. Banzida kwibuse ko Mkubwa Fela uyu azwi yuko yahoze ali management ya Yamoto Band. Uyu Mkubwa Fela ni nawe kandi yaciye azana Mbosso muri Wasafi, kubera yuko Mbosso yahora ari muri band ya Yamoto Band. Mkubwa Fela niho yaciye afata Mbosso amushira noneho muri Wasafi. Diamond Platnumz akaba akurikiranwa n'abantu barenga 6 ibihumbi amajana 680 abasubscribers kuri YouTube channel yiwiwe, 14 n'ibihumbi amajana 7 birengaho gato kuri Instagram yiwiwe.
video amajana indwi na mirongo ine na zine ziri kuri YouTube channel ya Diamond Platnumz, audio video hamwe n'utundi tuntu tugiye dutandukanye yagiye arashaka kuri YouTube channel yiwiwe. Ivyo byose bikaba bimaze gukwiza 1 billion imiliyoni amajana umunani na mirongo ibiri na zitandatu hamwe n'ibihumbi amajana umunani na mirongo itandatu na bibiri ama views. Uyu Diamond Platnumz akaba abaye uwa mbere muri Afrika yose ahivi kagera amaze gushisa ayo ma views 1 billion imiliyoni amajana umunani na mirongo ibiri na zitandatu akarere ka Afrika yose. Diamond Platnumz akaba akiyetse mu mugongo ku rwego rw'abaririmbyi. Diamond Platnumz yatanguye gukoresha YouTube channel yiwiwe, yuguruye channel yiwiwe ya YouTube bwite itariki 12 ukwezi kwa gatandatu 2011 niho Diamond Platnumz yugurura channel yiwiwe nshasha. Diamond Platnumz uyu akaba abaye umugabo wa gatatu aguze imodoka izimvye cyane, Rolls Royce. Iyi muri Afrika ikaba ifiswe n'abantu bagera kuri batatu gusa, uvyumve kandi witonze. Umuririmbyi Davido hamwe na boss wa Yanga hamwe na Diamond Platnumz nibo bantu batatu bonyine bafise iyo modoka izimvye aha muri Afrika. Iyo modoka ikaba izimvye cyane kurusha uko uvyiyumvira. Diamond Platnumz ubu tuvugana neza ipu yiwiwe yitwa For First of All extended playlist, ikaba yarigizwe n'indirimbo 10. Iyi akaba ariko arayikorera Tower muri United States of America. Extended playlist First of All FOA. Iyi extended playlist ya Diamond Platnumz reka ndakubari ati yarakunzwe kandi yarakunzwe. Ico bakora ati hit song zari muri 4 indirimbo zigera kuri 10 zose akaba kandi yarahejeje kuzikorera video. Nguyu Diamond Platnumz umusore w'igikundiro akundwa n'abantu benshi cyane nkuko nayi nakubwiye. Ivyo kandi bikaca bituma umuziki wiwiwe ugera kure cyane. Ndakwibutsa yuko Diamond Platnumz yivugiye yuko uyu mwaka utegerezwa kuba umwaka uzokwibukwa, year to remember. Niko Diamond Platnumz yivugiye. Ndakwibutsa yuko yivugiye kandi yuko mu mpera z'umwaka azorekora album yiwiwe. Album yagiye iboneka yuko izogaragaramo abarinzi bagiye batandukanye bo ku isi yose. Diamond Platnumz akaba akoresha Spotify, Apple Music, Boomplay, Audiomack, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Deezer, Tidal hamwe na Amazon Music. Izo nizo mboga Diamond Platnumz akoresha. Ivyo navyo nyine nuze urabimenya mu byo warusanzwe uzi, bize biriyongera mu byo warusanzwe uzi. Yari Animation Time, amateka y'abaririmbyi. Na wundi muntu ashobora kuyakugezaho atari MC Bombardment ariko biciye kuri Major Talent TV. Niyo mpamvu no kuba yati utaratu na subscribe uriko uracikwa n'amateka agiye atandukanye. Uzomenya byinshi, nzokubwira byinshi ariko biciye kuri Major Talent TV. Nanone kandi watunze subscribe kugira ngo dushizeho video uzobe uwa mbere mu kuyibona. Filime zigeze zitandukanye, comedy zigeze zitandukanye, ibiganiro biryoshe byoryohera buri muntu uwari we wese ni kuri Major Talent TV. Imana ikongereza imigisha we wafashe kano kanya ukanyumviriza. Dusubire kandi mu kindi kiganiro amateka y'abaririmbyi Animation Time. Ciao ciao.